Kaze ku ihoro ryanyu ikiyago web tv. Uyu munsi ni umunsi wa Mungu, isaha 9 zo kumugoroba amasaha y'Ibujumbura. Ni mu kwezi kwa mbere itariki 8 aho dutanguye ikiganiro cacu ca mbere cy'uyu mwaka w'2017. Turabahaye mwese kaze kandi tubipfuriza umwaka mushasha mwiza w'2017. Uyu munsi rero nkuko twabamenyesheje turi kumwe n'umutumire, umuririmbyi w'umurundi asanzwe aba muri leta z'ubumwe za Amerika. Umuririmbyi yitwa canke abantu benshi bazi ku izina rya Moskin. Moskin, turabaramukije kandi turabipfurije umwaka mushasha mwiza. Ego murakoze. Ego mbega none ego murakoze cyane. Umwaka mushasha mwawuhimbaje gute? Twarariye kwanza cyambere. Ya twongera turajya gusenga, hanyuma ibintu byakurikiye n'ivy'Imana. N'Imana yonyine. Ya muri make gusa twaraburiye neza. Ego. Nibyo twarababonye yuko mwashize aka video muriko murasenga mu misa kandi mwaranaririmbye akaririmbo, byaratunezereye. Murakoze. Ego. Abantu rero benshi barabazi ku kazina kanyu k'ubuhizi Moskin. Mbega ako kazina gasigura iki hamwe n'izina ryawe ry'ukuri ryo baririye? Moskin, Chambe Nambere is a shortcut of my name in English, Moses. Okay. Yeah, Kin Nayo is my middle name. Mm-hmm. So, and my real name is Musa K. Bamba. Musa K. Bamba. Yes, sir. Ego. Murakoze neza cyane. None ibintu byo kuririmba muziki mwabitanguye ryari canke byabaje mwo gute? Icyambere kuririmba ndabitanguye mu 2013, ariko natanguye buke. Ndumwe. Hanyuma later on, that's when I started taking out songs. And putting them on YouTube. And I still have some of the songs in my computer too. So, yeah. Urumva rero hariho n'izindi ndirimbo mugifise ariko mutarasohora? Ego ziracari muri studio. Okay. Ziracari muri studio. Reka tubanze dufata akanya gatoya twumvirize indirimbo imwe muzo mwaririmbye, hanyuma turaza kugaruka kugira ngo tubandanye tuganira. Okay. I'm losing hope, so I'm looking up to you, God, waiting for you to say a word. I'm losing hope, so I'm looking up, yeah, to you, God, waiting for you to say a word. I know I've sinned so many times, but looking ahead of my future, you're the only one that I got who can help me get through this. I know I've sinned so many times, but looking ahead of my future, you're the only one that I got who can help me get through this. I think I'm moving too fast, but into your eyes I'm too slow. Spiritual, I need you now. I need you, Lord. Yeah. Nimetengwa, nimetengwa. You're the only one I got who can help me get through this. Furaha yangu ni wewe, faraja yangu ni wewe. Naomba usiniache Bwana.
Usikata tamaa, Bwana nakuhitaji, wewe ndo faraja yangu, tena wewe mwokozi wangu, tena wewe ndo tegemeo langu. You are the only one I want. Nishike mkono, niongoze. Hey, hey, hey. Stand next to me. And we know my fight. Oh, so why don't you stand next to me? And you can win all my ego turagarutse rero mu gice cyacu kigira kabiri. Duhejeje kumviriza akaririmbo kanyu Losing Hope. Abaririmbi benshi rero barakunda kuririmba ibintu byabashikiye. Muri aka karirimbo mwise Losing Hope, mwoba muvuga ibintu byabashikiye canke n'ibintu mwarimbye muri rusange? Good question. Aka karirimbo ubwambere nakarimbanye n'umugenzi wanje yitwa Gatson, nawe nyene n'umuhanzi akomeye. Twari muri studio, muri ico gihe nari mu bibazo byinshi. So I thought about it. I told him let's make a song about losing hope. And then say it's okay, let's do it. Hanyuma turajenga kuri computer, turakubita beats. Just twandika amajambo. In general, I sang about the whole world. Nobody didn't do that I'm losing hope, but at that point I was too. Okay. Yes, sir. Hariyo abantu benshi bibaza yuko umuntu umuririmbyi ari muri Amerika aba afise uburyo canke bitamugora cyane kugira ngo asohora indirimbo, kuko baba bibaza yuko hari ibikoresho byinshi, hariho amastudio menshi. Mbega ibibazo mukunda guhura navyo muri uwo mwuga wanyu nibihe? Nivyo muri Amerika hariyo amastudio menshi cyane gose, ariko ikintu tuvuga n'umwanya. We don't have enough time to go to the studio. That's the problem. And we, school work, and then time for studio, yani hakuna muda, yani hata kidogo. That's the problem. That's the only problem. Urumva ingorane zihari cyane n'umwanya, kuko musanga mukora ibintu by'ishuri, mukora akazi kanyu gasanzwe, mugaca mwongera ko mugashira ko ico kigira gatatu cyo gukora umuziki. Birumvikana muri Amerika usanga abantu baguma barira bavuga yuko akanya bafise ari gato nko mu bintu byose. Reka tumvirize akandi karirimbo kanyu nakunze cyane, turaza kugaruka. Okay. Hello, ninje narimo kwiyumvira imyaka ishize ko washatse tugahura tugatangirana akahise kose ko mu buto bwacu. Hello, mbese uranyumva? Ndi mu mahanga ndota uko twakuranye tukiri abana, dufise uburenganzira bwo
mbese imbere yacu hari intambwe ndende. Hello from the other side, nshaka kubamenyesha yuko tubakumbuye n'urukundo rwinshi hari ku munsi umwe tuzabonana. Hello from the outside, siku ugombe bwacu niku wimana yabishaje byose hari ku munsi umwe tuzabonana kandi. Hello, amakuru yanyu ntibibereye ukuntu ntigeze babona. I'm sorry, nizeye yuko muri sawa. Mama yarambwiye story zanyu n'ibyababayeho, oya sibanga nukuri narababaye. Mbese imbere yacu hari intambwe ndende. Hello from the other side, nshaka kubamenyesha yuko tubakumbuye n'urukundo rwinshi hari ku munsi umwe tuzabonana. Hello from the outside, siku ukombe bwacu niku wimana yabishatse byose hari ku munsi umwe tuzabonana kandi. Hello from the other side, nshaka kubamenyesha yuko tubakumbuye n'urukundo rwinshi hari ku munsi umwe tuzabonana. Hello from the outside, siku ugombe bwacu niku wimana yabishatse byose hari ku munsi umwe tuzabonana kandi. Ego, turagarutse mu gice kindi c'ikiganiro turi kumwe n'umutumire wacu Moskin, we akaba ari umuririmbyi wa gospel music w'umurundi asanzwe aba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Reka tubandanye tuganira Mos ku byerekeye imiziki yawe. Nkuko nabibamenyesheje, aka karirimbo Hello ndagakunda cyane. Nibyo nakunda indirimbo zanyu zose, ariko aka koko karanezereye cyane kubera ibintu byinshi. Hariho ijwi wahaye iyi ndirimbo n'amajambo washizemwo, biboneka yuko umenga muba muriko muravugana n'umuntu mutabona, umuntu ari kure. Mbega none mwodusigurira, kandi umenga muba mwaragatuye mushiki wanyu ari mu Burundi hamwe na mwene wanyu yoba yari yitavye Imana,
mbega amajambo washizemo canke icatumye wiyumvira kuririmba iyi ndirimbo ni giki? Murakoze naje aka karimbo ndagakunda cyane rwose. Aka karimbo kakozwe n'umuririmbyi yitwa Adele. Hanyuma rero mu Cyongereza, hanyuma rero ndakaraba ndagakunda cyane rwose. Hanyuma rero impumbi zizongera zirinjira cyane mu mutima. Hanyuma cyane yumvira kugira ndagahino mu Kirundi. Ariko mine hello is translated different in a different meaning. Zisigura tandukanye. Hello nayirimbiye igice cya mbere nakiririmbiye mushikanje ari mu Burundi. Uwo twakuranye ntamubona. Igihe nari nkikiri muto we ntiyaguma gusa agenda yani ndamukumbuye cyane. Hanyuma igice cya kabiri nacyo nkaba ndakirimbiye abahise nyine abitavye Imana. Nta ntigeze mbona. Mama yarambwira story nko ndabivuze. Mama yarambwira story zabo numva ndababaye n'ibyababayeko. So rero icyo nacyenda byandika hasi ndabishira mu ndirimbo, ariko iyo ndirimbo ni ya bose, ndayimbiye nk'iya bose. Ufise umukunzi wawe ari kure, ufise mama wawe ari kure, byose birashika. Nibyo. Yeah. Hanyuma hariho n'akandi kabazo nifuza kubabaza. Hari amakonsere mukunda kugira muri kumwe n'abandi baririmbyi b'abarundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Konsere maze kujamo ni imwe muri Kentucky. Hari indirimbo yanjye kuri YouTube nanditse Asante. Iyo ndirimbo turaza kwishiraho. Asante Yesu uyumvirije, yani ni testimony ya true story. Igena muri Kentucky ngiye perform. What happened? Yani uze kuyumva iyo ndirimbo yose is a testimony. And I've been narabaye muri contest ya Shemeza.com last year. Yeah. Ariko mu bice by'iwacu gusa mpora ngena perform, but gukorana ndirimbo n'abandi bari hanze ya Texas, so yeah, ntabyo nakora. Ntabyo murakora. Ngira ni kubera nyene kubura umwanya, muba musanzwe mufise ibindi bintu by'ubuzima bwanyu busanzwe. Nibyo mwatubwiye yuko akanya niko kakunda kugorana cyane, n'ubu turabona yuko bibagora kugira ngo muhure n'abandi mushobore kuririmbana canke mutegurire hamwe, ko rusanga muba mu mareta atandukanye. Mwibaza yuko hokogwa iki kugira ngo mwebwe abaririmbyi b'abarundi baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane abaririmbyi ba gospel canke abari mu bindi bihugu, hokogwa iki kugira ngo muteze imbere iyo gospel music mu baririmbyi b'abarundi? Twoko riko kugira muteze imbere. Narimbajije nti mwokora iki kugira ngo canke hokogwa iki kugira ngo uwo muziki wa gospel utera imbere mu barundi, mu baririmbyi b'abarundi bari hano muri Amerika n'abari hanze ya Amerika? Kinovuga gusa ni stay focused. And we need support. Igari tagira amavuta ntabugenda. So ntabwo ari twebwe dukeneye gushyira umuziki imbere, ni nk'abafans nibo bakeneye kuza baraduteza imbere. Those are our legs, niyo amaguru yacu. So without them we cannot do anything. Mukeneye abantu babafasha kugira ngo mushobore gutera imbere. Yes. Reka tumviriza kandi karirimbo kanyu kamwe mwavuga, ariko ubu tumaze tumvirize urugendo.
iyi ni indirimbo mwaririmbye hanyuma turaza kugaruka. Sawa. Urugendo ni rurerure rukabaguzuye amahwa, imisozi miremire yuzuye ibikoko, amageragezwa nayo yamye hafi yanjye, kwicuza n'ukwiganyira vyuzuye umutima, uzaho no kwinyegeza nkarambika umusaya atari mu mababa yawe, uzaho no kwinyegeza nkarambika umusaya atari mu mababa yawe Yesu. Uzambera umunara ndetse n'itara, umurike unjya hose nzakayangane. Uzambera umunara ndetse n'itara, umurike unjya hose nzakayangane. Isi irimo agahinda, ibyago ntabwo bishira, imibabaro n'amarira nibyo bivugwa, urukundo rwabaye urwanko, intambara yabaye imitindo, kurondera no gushakisha amahoro mu bantu, uzaho no kwinyegeza nkarambika umusaya atari mu mababa yawe, uzaho no kwinyegeza nkarambika umusaya atari mu mababa yawe Yesu. Uzambera umunara ndetse n'itara, umurike atabonja hose nzakayangane. Uzambera umunara ndetse n'itara, umurike unjya hose nzakayangane. Zose turagarutse kandi mu kindi gice kugira ngo tubandanye tuganira
reka tubabaze mbega mwamwibaza yuko mugiye kuzosohora clip nshasha ryahe? Very soon. Ndiko ndakora clip, video clip. And it's coming out soon. Very soon. So. Abaririmbyi ntimukunda kuvuga amatariki n'amezi, muratubwira yuko bizosohoka gusa vuba, tukaguma turindira nakujya umuntu atetse nakubwira amasaha y'ibyo biza guheraho. So very soon. Umva aguma afise apeti akayabagu canke sinzi ngo no byita, agume yumva ashaka kurya canke gufungura. Ni byiza. Reka turagize ikiganiro tubasaba yuko mwoshikiriza akajambo ka nyuma abafane banyu bakunda indirimbo zanyu, nanje ndimwo eka hamwe n'abandi baririmbyi b'umuziki wa gospel muri rusange. Okay, first, Chaminambeni Kwashigramwe for having me. Thank you so much. No problem. Yeah, for all the fans out there, support me. Not just me, support everybody who do this. Stop hating, So support. Hanyuma no kuri Facebook mugende kundondera Moskini, MOSSKINY. Like my page. I promise you guys that I won't let you guys down. Yeah. So calling Google size also to put everything out there. Good songs that you would like. Good chat. Yeah, just support. That's all I need. Mushaka ko abafani banyu babashigikira mu buryo bwose kugira ngo umuziki utere imbere, kandi ntimwisabira mwenyene, musabira n'abandi baririmbyi b'abarundi basanzwe baririmba izo ndirimbo z'Imana. Murakoze neza cyane kubona namwe mwitavye ikiganiro cyacu mukaduha akanya kugira ngo dushobore kubwira inshuti n'abagenzi bakunda iri huriro ryacu Ikiyago Web TV kugira ngo bamenye uwo muri wo, babumve indirimbo mu ndirimba, kandi nibyashoboka kubafise uburyo bashobore kubashigikira. Ego murakoze cyane gose. Ego n'ikindi gihe nitwabatumira ntimuze mugire umutima wo kuvuga ati oya ntibamfashe neza. Okay. Sawa, murakoze kandi reka tubareke turaza gusubira mu nyuma ikindi gihe tuganira nk'uko bisanzwe. Hanyuma ubu abariko baradukurikirana namwe tugira tubashiremwo akandi karirimbo umutumire wacu Mose yaririmbye, akaririmbo yise Asante Yesu. Muraza kukumviriza nk'uko yabivuze, harimwo igishinga ntahe, muraza kumva ibyo yashinze intahe avuga. Hanyuma nitwaheza ko karirimbo turaza gusezerana kuko amasaha aratujanye. Reka twumviriza ko karirimbo rero Asante Yesu. Yelele mama, wacha niwasimulie ni wapaliponitoa. Acha kwanza niwaeleze nguvu zake Yesu. Kulikuwa kijana mmoja, huyo ndiye tumekorogana, kaniambia eti we lazima niguwe tu. Kapiga mbio ndani la gari lake kuleta pisto ili auniue.
kama risasi alikuwa ameshapiga. Yeah. Yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama. Mipango ya Mungu sio ya wanadamu, kuokoka kwangu sio kwa mwanadamu. Nashukuru Mungu kwa hiyo, nasema asante. Fika muda huu ningali hai, hata niko mwenye dhambi, kwake niko wa thamani, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Ni salama, natia nanga kwake Mungu, hata nini sitotoka. Niko na Yesu, forever and ever. Asante Yesu kwa wema wako, nashukuru Mungu kwa upendo wako huo unayonitendea. Yesu wangu, ni mengi mno unayonifanyia. Mungu wangu, ni mengi mno, hata nikiandika siwezi kuyamaliza. Siwezi. Yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama. Mipango ya Mungu sio ya wanadamu, kuokoka kwangu sio kwa mwanadamu. Nashukuru Mungu kwa hiyo, nasema asante. Kufika muda huu ningali hai, amen. Yego inshuti namwe bagenzi mwamye muradukurikiranira ikibiriraho kuri YouTube, turabashimiye ku kanya kanyu, kandi tubamenyesha yuko tuzosubira ku wundi munsi Imana ibishatse. Nimuhezagirwe.